nta cizero ufise ko afise na sezo zigera kuri zibira agufasha mu Real Madrid atangwe kwibasigwa n'ibintu vy'imvune uravye muri karere yiwe bijanye n'ibintu vy'imvune guhera mu mwaka wa 2021 David Alaba nta mwaka urarengana ataragira imvune ziri munsi ya zitatu 2020 David Alaba yagize imvune zigera kuri 9 2020 David Alaba yagize imvune zigera kuri 5 2023 yagize imvune zigera kuri 6 uno munsi 2025 amaze kugira imvune zigera kuri 6 na sezo iracari mu ntama ni nyinshi rero David Alaba imyaka 33 ariko aravunagurika muri mwe n'ubu buryo biragoye cyane kumva yuko afise ikintu kinezo haba gufasha we mu Real Madrid rero hari hageze yaho umugwi bafata ingingo gusohora uno musaza bakagiyagiza kurondera kanya kabano basore ba Raul Asensio bano bandi bahari ba Edem Militao kanatsinda nabo nyine umwanya n'uwi wabo barakinishwa kuko uno musi David Alaba niho kwicarika bano bahungu ego nivyo ashobora kuza nko mu backup afasha ku mpande ariko hageze imyaka yonyene performance ziwe nizimuha uburenganzira gukina mu mugwi nka Real Madrid ukuragerageza kugwanira ibikombe byose bushoboka rero mu kugwanira ibikombe biragusaba ko ufise effectif yagutse ufise abakinyi benshi ufise n'aba backup nko tuko twabibona muri za Arsenal no mu Arsenal nibwo bobura bano ba Saliba canke ba Magaraes barafise ba Mosquera bashobora kuza gukoresha barafise bano bandi bakinyi bashobora kuza gukoresha bakaza nk'abasubiriza twarabonye Arsenal igendera hura n'ibibazo ko itari ifise effectif yagutse uno munsi kumva ngo Arsenal ngo yavunikishije ngo Bukayo Saka bisanze mu bibazo ko uno munsi bafise ba Madueke barafise ba Gyökeres baje bakaza kuvura bije bibanza bya ba Kai Havertz ba Jesus batariko baragaragara cyane rero vuga ati umugwi nka Real Madrid baba bamfise projet yo kugwanira ibikombe yo gutwara ibikombe batigeze kuba afise effectif yagutse rero effectif yagutse ibemwe babakinyi bama baboneka mu gihe umukeneye yaboneka uno munsi David Alaba aho umukenere se umuronkera kuko ushobora kumukenera aza gukina iminota 2 ngo ngiye mu mvune asigaye anavunika no mu myimenyerezo muri entraînement kumva ngo David Alaba ngo yavunitse nazoboneka mu nkino zikurikira rero ni imyaka agezemwo ageze muri ya myaka novuga ko nawe nyene nibaze ko amagufa yiwe ibintu byo kuresist ibintu by'imvune bisa n'ivyo mugora cyane kuko aranakuze hari imyaka 33 rero novuga ati Real Madrid karakaje kuyeza ko kumva yuko bakwiye gusohora bano bakinyi babona ko atabufasha bariko barabaha kugira baho umwanya abana bari muri Real Madrid canke baje ku isoko gigura nigurisha kugira abagore bandi bakinyi bashobora kuza bagafasha umugwi kugira bisange muri ya migwi ishobora gutwara ibikombe bitandukanye Robert ikintu cyane navuga kuri David Alaba reka turabiramwe no musore mbego no mukinyi gize para kwirimize gute mu mupira maguru ubwo tuzogaruka turambegize imvune karagira muri Real Madrid niri soka giwe biri kubiva koki siko uno mu bakinyi amukangi guca Autriche cyangwa yite Austria mu rumi rw'icyongereza uno mukinyi yatse muri equipe ya Bayern Dominique muri 2008 kuravyumva yarava muri equipe yitwa Austria Vienne mu gihugu ca Autriche ari iwabo Austria ari iwabo kuracyumva cyo kintu uno mukinyi agishika muri equipe ya Bayern Dominique yashikiye muri academy yo mu rwa Bayern Dominique muri 2010 bamuduza muri equipe ya mbere urumva ariko baza kuduza muri equipe ya mbere 2011 mwaka wa 2012 no mukinyi bamutiza muri equipe ya Hoffenheim kugira ngo aze kubonera iyi experience yari umwana kiri muto kuracyumva kumva yabaye mu bakinyi amaze muri equipe ya Hoffenheim aza muri equipe ya Bayern Dominique yakoresheje ku myanya itandukanye mu wa Bayern Dominique yakinjije nka defense centrale hagati no mu mutima wa defense akinjije nimero 6 akinjije nimero 3 no bico kintu nukuvuga ngo kuva 2008 ava muri equipe ya Austria Vienne aza muri equipe ya Bayern Dominique acha muri equipe ya Hoffenheim nk'umukinyi w'inize yo kubanza kudoza experience yabaye umukinyi kuva 2011 muri equipe ya Bayern Dominique ari titire indiscutable mu ndo mugwi wa Bavarois soit umbedetere aravunitse David Alaba arahari défenseur central arahari nimero 3 arahari nukuvuga ngo nk'umukinyi equipe ya Bayern Dominique yamukuyemwo buri kimwe cyose yifuza iragitwara hari umuntu yavuze neza aravuga ngo yaramununuje imukuramwo ngira ngo ndavuga ama energy ndamuvuge amavuta mvuga iki byose baranunuza twose baravuga ngo genda uri kintu nyene genda nyine cyo kurangiza hari neza cyane uno musore yavuye ngo muri equipe ya Bayern Dominique 2021 gerekeza muri equipe ya Real Madrid
uravyumva nk'umukinyi yigenga baravyibuka uno mukinyi araza muri equipe ya Real Madrid asinya amasezerano y'imyaka igera kuri 5 abana akinira mu kipe ino equipe y'abamerenge mezo plan canke bite ababarayera ari kabisa uno mukinyi amaze gutwara ibikombe bigera kuri binga muri equipe de Madrid ibikombe bigera kuri 4 yatwaye Liga 2 atwara UEFA Champions League 2022 atwara Copa del Rey atwara Super Coupe d'Espagne nukuvuga numwe mu bakinyi ugiye kuraba parcours yiwe yagiye kubakora numwe mu bakinyi maze akina inkino nyinshi zidasanzwe mu mupira makuru namubwira ikintu kimwe buriya ama club makuru akora amakosa bitso hino equipe ya Madrid mwino misi ikora amakosa adasanzwe mes chers amis no kubira ko muri equipe ya Bayern Dominique yatwa bikombe 27 yari yavyegeranije 27 harimo Bundesliga 10 harimo Coupe d'Allemagne 6 harimo Super Coupe 5 zo muri Allemagne harimo Champions League 2 harimo UEFA Super Cup 2 harimo FIFA World Cup 2 bavuga ngo yagiye muri equipe itwa Madrid atakintu kigaragara ko yaro aza kurondera muri equipe itwa Madrid atabwaro bitahuye neza cyane no kubwira mu kinyaje muri Madrid avuga ngo ngiye gushitsa indoto zo gukinira mu Real Madrid ukina gusa muri equipe bavuga ngo y'indoto y'umukinyi ari wowe wese kuko tubazi ko ama equipe y'abakinyi ari bo bose bakina haba ku mugabane wa Afrika haba i Buraya muri Aziya muri Inde bose bafite indoto uvuga ngo ndakinira Real Madrid cyangwa ine equipe ya Barcelona neza cyane no kuvuga ngo amaze gushika muri Madrid ina club iramukoresha agira saison nziza kihashika twara iyo Champions League atwana iyo La Liga nizo Liga 2 ariko no mukinyi kubera ko ari wa mukinyi yakoresha inkino nyinshi zibaho muri equipe ya Bayern Dominique atangura mubiri meshereza mu mubiri mubiri uraseda si cyuma uraseda urakora ukaruha hari hagezaho uno mukinyi nawe ubwiwe yifatira nkavuga ngo harageze ko umva mu mugore wa Madrid kuko izi mvune zimere nabi yiso nayivuze neza mesher zami irigama kuwaze ikintu cya mbere kibabaje kandi ikintu ngo kigora buri mukinyi wese kucakira uyu musore umunya Brazil bita Militao yagize rigama kuwaze 2 mu mwaka umwe bakubwira ko iyo ategego namwe mu baganga baje gukora amagara yo mu mutwe w'umuntu yagomba yo gukina umupira w'amaguru wibaze umukinyi akiri muto nkuko tubizi kandi karafashe equipe itwara Madrid imyaka 25 yo ni yafise 25 ufite nka saison iburi nk'umudefenseur zirenga indwi ugikina kandi ugikina ku rwego rwiza urumva yagomba umupira kubera kwizimvura David Alaba hageze asoka muri equipe ya Madrid bwa mbere kugira ngo afashe no club kugira ngo ironke nawo mafaranga ko amafaranga hembwa ari menshi muri equipe ya Madrid no musore bitadabi hembwa amahera kabisa atari make kandi wasakuraba uburyo reka rakinamwo ni nko kwiba umugwi akireka rafashe umugogo mavunagurika sonogwa kurande rwanje rero bwana ridike hari hageze iki nico gihe cyanya cyo gira no mukinyi ave muri equipe ya Real Madrid kuko novuga ngo imyaka afite 33 akacagira ikibazo by'imvune tuzi ko Real Madrid bakubwira ngo bafise icyo no kwita ikintu bamaze ko bashinga bavuga ngo umukinyi arangije imyaka 30 nituhuye murenza amasezerano y'umwaka kugira kuri umwe mu gihe naho nyene yego uri umukinyi wama ukina utagira ibibazo by'imvune nkabaruka Modric niwe muntu uvuye baza barongera imyaka avuga ati uno muntu akara twereka urwego wewe ha gusaza avuga atera yiyubura nukuvuga ngo umukinyi bongeye imyaka 2 bibantu kwati ngitangaza ni Antonio Rudiger bamwongeye imyaka gira kuri abantu baratanga ati byagenze gute nukubabana ati mbega Florentino Perez mu buryo bw'imigurire y'abakinyi ari karaja kwisoko kurondera mu defenseur muzima yuza kuba agakurira mu gato bita Antonio Rudiger ko novuga ngo inyuma y'isoka ry'uno mugabo bita Sergio Ramos Madrid nta mu defenseur muzima irasubira gutunga ameze ega no witwa Antonio Rudiger uko uravuga hari ukuntu afise agakarite nk'aka Sergio Ramos novuga ngo naho novuga ngo Sergio Ramos wewe yabikoresha akoresha ibintu by'ubwenge yakoresha ibintu by'ingufu yakoresha ibintu by'ubwenge mugabo wa Antonio Rudiger nyene asa nk'ikimodoka nko kudakorera mwita neza cyane kuvuga ngo Antonio Rudiger we novuga ngo ubwiza bwa Antonio Rudiger yabukuye ku mugabo bita Silva umusore w'umunya Brazil bita Silva Thiago Silva kuko yamugize mu defenseur muzima amuremamo ikije cyo kumva ko mu defenseur afite confiance kuko kugira ngo Prince ukena mu defenseur afite experience amaze ko agira iyo maturity aragufasha no kwadamutwa mu defenseur dasanzwe bavuga ngo nagutiriyemwo ujana n'umuntu akuze nawe urakura nawe ukiri muto urakoze cyane so muri cyo gere umusore bita David Alaba haragize ko asoka kuko novuga ngo ntacyo tatwe mu mpira maguru habizo Champions League zifite zigera kuri 3 ama Bundesliga afite n'umuyoro ikomeye bitandukanye so novuga ngo kurande rwanje rero yari umukinya cyo kuba yorangiza indoto zo mu Real Madrid agira niyo man ahagira iyo success
mu myaka mike igiye kuba ubuzima bumukundira atwara ibikombe bigiye bitandukanye buri wese arota gutwara kuko nubwo hari amazina akomeye yakinye umupira w'amaguru ku rugero rudasanzwe ariko atari UEFA Champions League nimwe afise nubwo nka Zlatan Ibrahimovic nta nimwe yigeze akoza kw'intoke ubita Leroy Pere nta Champions League akoza kw'intoke nubwo atagize akina ku mugani wa Burayi nubwo ati ku ruhande rwanje rero mugabo w'umunya Autriche nke Austria narabe nubwo ngo afata ibyato by'iwazinge n'uduhuzo ase kurondera mu Barabu canke asimbira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kubutira ko nubwo atubuzima rukora umwanya mu buryo budasanzwe nuko kabisa no witwa David Alaba nuvuga ngo mukinyi w'ino equipe yitwa Madrid avuga ati ndaza kuba mva muri equipe novuga ngo ya Real Madrid mu gihe nzovuga ngo uno seza kuba inarangira bivanye n'ibitandukanye harimo n'imvune n'ibindi novuga ngo ariko aragaragara nuko novuga bimeze ariko twivira muri equipe novuga ya Real Madrid twinjira muri equipe twese Barcelona ariko aravuga makuru vuga ngo atari make tubaza ko turahera mu kinyamakuru novuga ngo ya kino kinyamakuru vuga ngo sport story kiravugwa ino nkuru yitwa novuga ngo Rafinha canke Rafael Diaz canke witwa Beloli iravuga kugeza muri kino gihe yuko ngo buriya equipe yitwa FC Barcelona yaramaze kuba yemerera uwitwa Rafinha yuko ashobora gusohoka muri equipe novuga ngo ya FC Barcelona mu gihe kino gikombe cy'isi cy'umbi na 2026 kuzako kinarangira ni inkuru nasomye ndaraba ndavuga nti yo bari inkuru y'ukuri ariko ndakwanda ndayirabanza gusanga ndayikuye ku yamakuru vuga ngo sport ndashaka yamakuru vuga ngo naco kizwe gikunda makuru vuga ngo makuru yo baravuga bati kuno munsi FC Barcelona yamaze kuba yemerera yuko uwitwa Rovaire Rafinha ashobora gusohoka muri equipe novuga ngo ya FC Barcelona ndavuga ngo ino mondial narangiye bashaka ko baravuga bati adoja muri Arabie Saoudite mugace bambwiye ko nakandi kakavuga ngo mu gihe nawe ubwiwe azoba vyifuza gusohoka muri equipe yitwa nde FC Barcelona mu vyumbe bino bintu bitatu basora hari ukuntu Real Madrid ngo FC Barcelona yemere ko azosohoka akaja muri Arabie Saoudite kino gikombe cy'isi kinarangiye cy'ibumbi 2026 mugashi bashaka kandi kantu bavuga bati azosohoka mu gihe naho nyene azoba vyifuza gusohoka ese ko turaba rero Houston witwa Rafinha tubaze ko tubona ko muri equipe ruvuga ya FC Barcelona bivuga ko nawe ari equipe bigaragara ko ayikunda bigaragara ko ayitangira ukamengo ni wa mukino uvuga ngo muri La Masia byanantangaje ubona kare narabonye mu rukino ruvuga ngo batsinze equipe yari equipe batsinze muri weekend Atletico Madrid yasose mbona nyene hari ukuru nyene mbere ngo yashavuye bikomeye aravuga ati ibintu biko biraba n'ibintu bitandukanye bimeze gute arakunda umugwi rero uno munsi FC Barcelona avuze ngo yaramurekuye azogenda niyavyifuza akaja muri Arabie Saoudite no nkuru ikirasohoka Rafinha atakusohoka muri equipe FC Barcelona bigaragaye ko numana ko ari umukinya akunda equipe kandi agifite imyaka nuvuga ngo itaranaba myinshi imyaka 28 umukino uvuga ngo abagifite saison nyene zitazike nka zibisha zingahe bivana equipe itandukanye Rafinha Barcelona yaramwemereye mugabo azosoka vyifuza Rafinha n'umukinyi mwiza cyane uhereye kubamukurikiranye bamuna muri Leeds United arandurwa n'ubwo FC Barcelona ashika ku ntwaro ya Xavi Hernandez ariko novuga ati nibihe canke ni intwaro Rafinha tigiza agiramwe ibihe vyiza cyane kanatsinda ntigiza nishimiye hari ibihe bimwe yacemwe bigoye vyatumwe ndetse n'abakunzi buno mu FC Barcelona batanamwishimira bumva bakora muvuga ko bakora mu kritika cyane no mukinyi Rafinha uretse gukritikwa cyane n'abakunzi ba FC Barcelona bivanye nuko ateka arabaha umusaruro nivyo rimwe yaratanga ibiharo vyiza ahandi ugasanga yabaye wa mukinya dahoza ko bivanye ndetse kanatsinda n'umumenyereza yarafise nubwo yashobora kuba ari mwiza byari bigoranye cyane ko Rafinha mu mwanya ukwiriye nawe nyene ngo yishimire intwaro y'uno mumenyereza Xavi Hernandez yishimire buno burongozi bwa FC Barcelona byanavugwanzwe cyane ko yanacise n'intege yifuza no gusohoka n'umugwi wa FC Barcelona ariko inyuma yiza rya Dieter Hans Flick aramwumvisha imigambi yiwe aramwumvisha projets yiwe aranamutahuza ko ari wo mukinyi azonakorera ko umugwi wa FC Barcelona nivyo Rafinha nkuko yamye ari umukinyi yitanga yifuza gukora cyane yarakoze cyane no munsi niwo mukinyi ari muri FC Barcelona ubona yuko n'abakunzi baranamwishimira niwo mukinyi no munsi amaze hanze y'ikibuga nk'indwi imwe ubona ko abafana bamukumbuye bamuririmba ati Rafinha yabaru hari twari guhura n'izingorane ariko kandi sinovuga ati ngo amwe mu masezerano basinyanye no mugwi wa FC Barcelona harimo bimwe mu bintu bivuga ati ni wifuza gusohoka umugwi wa FC Barcelona tuzokoreka ugende inyuma y'igikombe cy'isi muri 2026 ukwezi kwa gatandatu inyuma yako Tenizera yuko ivyo biri muri bimwe basizemwo kubera yuko ubwa mbere FC Barcelona barafise ikibazo c'ubukene
kandi na performance ikiratangwa n'umukinyi Rafinha kumbure n'uburyo bamuhaye canke bariko baramuha ni bimwe mu bintu biba bigoye cyane ko yovyishima canke yoshimishwa navyo ariko icingenzi ni eske Rafinha arishimira kuba mu mugwa FC Barcelona kwishimira kuba mu mugwa FC Barcelona twibukanye turabana uno munsi hari kwishimira kubura ahantu ariko hari igihe naho bizoshika ugakenera ikindi kintu yego Ridike ndaguha akarorero